nyuma yuko tugarutse ku bihugu 10 bifise ifaranga ryataye agaciro cyane muri Afrika mu mwaka wa 2023, abatari bake mwagumye mutwandikira mudusaba gukora icegeranyo cy'ibihugu bifise ifaranga rifise agaciro cyane muri Afrika mu mwaka wa 2023. Uyu munsi nivuje ko tubigaruka ko turabira hamwe ibihugu 10 bifise ifaranga rifise agaciro cyane muri Afrika mu mwaka wa 2023. Ese wewe wibaza y'iki gihugu ca mbere coba ari iki? Reka banza ndagusabe uje muri commentaire ube uratwandikirayo utubwire ico gihugu icari cyo, ariko kandi muri gukora kino cegeranyo twifashishije ifaranga rya buri gihugu hamwe n'idolari rya Amerika. Twagiye rero ku bihugu 10 bifise ifaranga rifise agaciro cyane, aho duhera ku gihugu gifise ifaranga risa n'iryataye agaciro buke buke, tuja ku gihugu gifise ifaranga rifise agaciro cyane. Turakora rero duhera ku cyo hejuru dutera tumanuka, ibyitwa countdown ikaze. Ku mwanya w'icumi tuhasanga igihugu ca Zambia gisanzwe gikoresha ifaranga ryitwa ikwacha. Ifaranga rya Zambia ryitwa amakwacha niryo riza ku mwanya w'icumi. Ni igihugu rero ca Zambia gisanzwe giherereye mu manuko bwa Afrika, aho gisanzwe gifise ubutunzi butajegajega, ariko kandi akaba ari kimwe mu bihugu 54 byo bigize umugabane wa Afrika gifise amadeni menshi gifitiye ibindi bihugu, aho amadeni gifise amadeni ashika imiliyari 200. Ifaranga ry'amakwacha rero ni ifaranga ryatangiye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 1967, aho ryasubiriye amapaundi y'Ubwongereza yakoreshwa imbere ya kino gihugu yuko cikukira, n'imbere yuko ifaranga ryawe ritangura gukoreshwa. Ese none ku idolari ikwacha rimwe rivunjwa ngahe? Idolari rimwe rivunjwa amafaranga 17.55 ku giciro kizwi canke igiciro ca banke yo muri banke centrale yo muri Zambia. Ku mwanya w'icenda duhasanga ifaranga canke idolari rya Namibia. Namibia ni igihugu kiri ku mwanya w'icenda mu bihugu bifise ifaranga rifise agaciro cyane ku mugabane wa Afrika. Ni igihugu gisanzwe giherereye mu bumanuko bwa Afrika. Gusa Namibia na Lesotho ni ibihugu bisanzwe bikunze guhiganisha cyane n'idolari n'ifaranga ry'amarande yo muri Afrika y'Epfo, ariyo mpamvu bakunze kubikura muri rino tondekwa. Rino gihugu rero idolari ryaco rya Namibia ryatanguye gukoreshwa mu mwaka wa 1993. Iki gihugu rero ino dolari rikaba ryari ryasubiriye igihugu ry'amarande yo muri Afrika y'Epfo yakoreshwa muri kino gihugu kuva mu mwaka wa 1990. Idolari rimwe rikaba rivunjwa amafaranga ashika 15.92. Ku mwanya w'umunani duhasanga igihugu ca Eritrea. Ni igihugu gisanzwe giherereye mu buseruko bushira uburaruko bwa Afrika. Ni igihugu rero twovuga yuko kikiri gishasha kuko cyavuye ku gihugu ca Ethiopia mu mwaka wa 1993. Ifaranga ryaho rikaba ryaratanguye gukoresha kuva mu mwaka wa 1997, aho ubwa mbere hakoreshwa ifaranga ry'ama bir atpal isanzwe rikoreshwa mu gihugu ca Ethiopia. Kino gihugu rero gisanzwe gikoresha ifaranga ryitwa nakfa. Idolari rimwe rikaba rivunjwa amafaranga y'amanakfa ashika 15.12.
Ku mwanya w'indwi tuhasanga igihugu ca South Africa canke se Repubulika ya Afrika y'Epfo. Ni igihugu gisanzwe giherereye mu bumanuko bwa Afrika, gisanzwe gikoresha aya mafaranga ya marande kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, aho hakuwe amapaundi yarasanzwe akoreshwa muri South Africa Republic. Kino gihugu kikaba gifise ubutunzi butajegajega bitewe nuko kino gihugu gisanzwe cifisemwo amabuye y'agaciro nka diyama hamwe na zahabu. Irande rimwe rero idolari rimwe ry'amafaranga y'amadolari rikaba rivunjwa amarande 15 n'ibice bibiri n'ivy'ijana bibiri vy'amarande yo muri Afrika y'Epfo. Igihugu kiza ku mwanya wa gatandatu ni igihugu ca Seychelles, gisanzwe ari zinga riri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Madagascar. Birumvikana nyene ni mu buseruko bushira ubumanuko bwa Afrika. Seychelles ni zinga rifise abantu bake kuko rifise abantu bashika 83,000 gusa. Ifaranga ryabo rikaba ryitwa amarupi canke amarupiya, rikaba ryaratanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi na kane. Ariko rero kino gihugu kikaba gisanzwe gikomeye cyane ku butunzi, aho ubutunzi bwabo babuvoma cyane cyane kubijanye n'uburovyi. Idolari rimwe rya Amerika rikaba rivunjwa amarupi 13 n'ivy'ijana 81 gusa vy'amarupi. Murumva yuko kino gihugu naco kidasanzwe. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu ca Botswana, kikaba gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amapula. Botswana ni igihugu gisanzwe gikoresha amapula kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani. Kikaba caravuye mu bukoroni bw'Ubwongereza. Botswana ni igihugu giherereye mu bumanuko bushira uburengero bwa Afrika. Ni igihugu kirangwa n'igice kinini c'ubugaragwa gusa, kubera ingenzi n'icunga ry'ubutunzi bw'iki gihugu. Ni kimwe mu bihugu vyifashe cane ku mugabane wa Afrika, gushika yaho idolari rimwe gusa ry'amafaranga y'amanyamerika avunjwa amapula 12 n'ivy'ijana 82. Ku mwanya wa kane tuhasanga igihugu ca Ghana, gisanzwe gikoresha amafaranga bita amasedi. Ni idolari rimwe ry'amadolari y'abanyamerika rivunjwa amasedi 10 n'ivy'ijana 36 gusa vy'amafaranga y'amagana akoreshwa muri kino gihugu. Ni igihugu gisanzwe giherereye mu burengero bwa Afrika, ni ndetse naco gihugu gisanzwe gifise ifaranga ritajegajega, ariko rikaba ryaratanguye gukoreshwa mu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu, bisubiriye amapaundi yarasanzwe akoreshwa muri kino gihugu cakoronijwe n'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa. Ariko kuva mu mwaka wa 2007 igenekerezo rya mbere z'ukwezi k'indwi, amafaranga y'amapaundi yarasanzwe akoreshwa bwa mbere akaba yarahinduwe atangura gukoreshwa amasedi. Kwi dolari rimwe rero nkuko twababwiye rikaba rivunjwa amasedi 10 gusa n'ivy'ijana 36. Ku mwanya wa gatatu duhasanga igihugu ca Maroc, kikaba gisanzwe ari igihugu gisanzwe giherereye mu buraruko bwa Afrika. Ifaranga ryabo ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu. Ni igihugu rero kigizwe cane cane n'Abarabu, aho kino gihugu kiri mu bice benshi bita Maghreb. Idolari rimwe ry'amanyamerika rikaba rivunjwa amafaranga 10 dirham, gisanzwe gikoresha amadiram 10 n'ivy'ijana 21. Ku
Ku mwanya wa kabiri duhasanga igihugu ca Libya gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amadinar. Ni ifaranga ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971 nyuma y'uko Perezida Muammar Gaddafi yaramaze kubatembagaza ubutegetsi bw'umwami Idris kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1969, ariko kuva ashitse ku butegetsi akaba yaragerageje guhindura ibintu, aho ubwa mbere akoreshwa amapound ariko aza guhindura ibintu akoresha amafaranga yitwa amadinari. Ihungabana ry'ubutunzi ryagiye riba n'inyuma y'uko uno mukuru w'igihugu aviriye ko Muammar Gaddafi ntiryahungabanije na ubutunzi gushika kuri uno munsi. Idinar zine n'177 arivyo bivunjwa gusa idolari rimwe rya Amerika. Ni kuvuga idolari rimwe rya Amerika rikaba rivunjwa n'amadinar 4,177. Abari bose ndazi ko mwari mufise amatsiko yo kumenya igihugu ca mbere gifise ifaranga ritajegajega namba mu butunzi. Ese mwibaza yuko ico gihugu coba ari kihe? Ni igihugu nibaza yuko mwese umudakeka, ni igihugu gisanzwe giherereye mu buraruko bwa Afrika, neza na neza muri vya bihugu vy'Abarabu. Ni igihugu kuri ubu kirongowe na Kais Saied, arico gihugu citwa Tunisia canke Tunisia. Gisanzwe nasho nyene gikoresha amafaranga yitwa amadinar, aho kuri ubu idolari rimwe gusa rya Amerika rivunjwa n'amadinar 3,107. Reka tubashimira ko mwabanye natwe muri kino kiganiro hano kuri Ibyacu TV. Uturagira subscribe n'akanyakeza ko kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uzuzura yaronkera ku gihe kandi ku mwanya. Reka tugusabe rero usangize no video kugira ngo nabandi bashobore kubandanya bamenya twishe kuri Ibyacu TV, ariko kandi tunagusabe unakole share na subscribe nimba